Mu mwaka wa 2023 leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo gukura abantu bose bakora akazi ko gufasha abiyunguruza abo basanzwe bita abakokayi. Bakaba bakuwe kuko baronka amafaranga ataco bakoze. Uko iminsi yagiye irahera, abo bakokayi barasubiye kuza baraboneka ku bituro bitandukanye vy'amamodoka haba mu gisagara ca Bujumbura canke mu ntara hagati. Ubu hoho ukabona ko bakora akazi kabo umengo amategeko arabibemerera. Nubwo biruko, Martin Niteretse, umushikiranganji w'intara hagati, iterambere rusange n'umutekano, aributsa ko ako kazi katemewe mu Burundi. Rero bisanzwe muno munsi abapolisi Nyamiramabi n'abanyintwaro barafise itegeko ryo kuguma bakurikirana ku munsi ugize avyumva abashoferi. Ubu rero ibyo nibaza bashobora kubinyigiriza kuko ubwambere babikora bavuga bagasenga mu association n'abarongoye. Muno munsi association y'abakokayi ihari, igikorwa rero bashobora kubinyigirije haraheze n'indwi zibiri numvise ko hariho abari bagiye kubikora ku maparikingi yo mu Kanyosha barabafashe, hariho n'abandi bari bagiye kubikora ku maparikingi kuri parikingi yo kuri Tokyo nabo nyene barafashwe kuba bakoze koperative bagize bakaba bagirirwa mu gihugu. Iby'amakoperative yo bimaze kuba bagatatu kandi bose barafashwe ingingo, kandi izo koperative rero barinyegeza bibavuga ko ari iby'abakokayi bagira ngo amakoperative yo kwiteza imbere kuko usanga banyegeje muri izo koperative kugira bagere kugera batariyakuye. Tubutse ko iminsi yakurikiye ingingo ibuza abakokayi gukora, abatari bake muri bo mu bice bitandukanye by'igihugu birengagije iyo ngingo barafashwe barafungwa.